turabahaye ikaze inshuti bakunzi ba radio Kaduza FM mu kiganiro natwe turashoboye mwama mushikirizwa nanje Emeline Shemeza mwashika turi kumwe na Sheti y'agateka yewe ari gutuma amajwi abashikira neza. Uno musi rero turi kumwe na APCHG aho bariko baratubwira uburyo abagendana ubumuga bashoboye nkuko twama tubivuga kandi ikiganiro natwe turashoboye baratuganira neza ibyerekana ko abantu bagendana ubumuga bashoboye ahubwo igikuru ari uko dukwiriye canke mukwiriye kubashigikira kugira ngo nabo bashoboye kugera kwiterambere nk'abandi. Turongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro natwe turashoboye. Ego cyane murakoze kutwakira mwakoze kandi kutwemerera ko dushika hano iwanyu murakoze. Ego nyakubahwa Martin nawe turongeye kuguha ikaze muri natwe turashoboye. Murakoze cyane kuduha akanya tubandanya tuyaga ibijyanye n'ubushobozi natwe. Ego eskana reveriye nawe turaguha ikaze mu kiganiro natwe turashoboye. Murakoze kumikaze ndaramukije n'abariko barakurikirana kino kiganiro kuri radio Kazoza FM. Ego ikiganiro rero nkuko tubabwiye abantu bagendana ubumuga barashoboye kandi barashoboye kugwiza umwimbo nk'abandi. Esperance iyo turiko turumva ngo abantu bagendana ubumuga barashoboye ni igiki kigaragaza by'ukuri ko abantu bagendana ubumuga bashoboye baba abariko baratwumviriza kuri samirizi canke nabo baba bashobora kubabona mu mihana canke mu mabarabara ni igiki babwira kigaragaza ko by'ukuri bashoboye. Ego cyane abagendana ubumuga turashoboye turashoboye kuyiga nk'abandi tukiga n'amashuri menshi nk'uko abandi biga. Turashobora gukora ibyo abandi bashoboye na cyane cyane bivanye n'ibihimba by'umubiri tuba dufise. Ego hariho abashobora kubaza nk'uko musanzwe mubibona, hariho ababaza, hariho abakora ibya sudire, hariho abakora ibyo kubarira, hariho abigisha abandi mu mashuri turafise abigisha benshi kandi bagendana ubumuga. Turashobora no kurima, hariho n'abarima batagira n'amaguru bicaye. Turashobora gukora ibyo abandi bose bashoboye bivanye n'ibihimba tuba dusanganywe. Hariho ikintu giteye ubwoba canke kigoye kumva cyane ngo umuntu agendana ubumuga arashobora gusudira bivanye n'ubumuga afise. Mbega n'ubwahe bumuga ubushobora kukwemerera ko ushobora gusudira? Mbega bigenda gute kugira ngo ashobore gusudira kandi agendana ubwo bumuga? Ego cyane iyo agendana ubumuga bw'amaguru agasigarana amaboko n'amaso arashobora gusudira. Mu gihe adafise ikibazo kindi kimubuza ya maboko kwakora uko bikwiriye, mbere usanga asudira neza gusumbya mbere n'abakomeye. Muze mugende murabe ahantu henshi hari amateriye de sudire muzohasanga abagendana ubumuga benshi. Akarorero nka hehe twoshobora canke boshobora kugenda kuraba bakabona by'ukuri ko umuntu agendana ubumuga ashoboye gusudira? Muragende mu Buyenzi niho hantu hambere tubabwira. Muze mugende mu Buyenzi nibaza yuko ariho hantu hambere bakorera ibintu bya sudire. Ego cyane. Martin hari ico Esperance atubwiye ngo murashobora ngo kurima. Umuntu agendana ubumuga ashobora kurima gute atamaguru afise? Ni gute wobitubwira gute kugira ngo dushe kuvyumva ko ashobora kugwiza umwimbo biciye mu kurima? Mu kurima hari uburyo butandukanye bw'igikorwa. Ushobora kuba ari karari mu wundi ari karakangaza, ushobora kuba ari kari mu wundi ari karamuterera ibiharage mu mabango, baca bakorana bose mu runani. Hari aho wobuzi bakora ibyo bintu canke umuntu wobuzi atamaguru afise ariko ashobora kugenda mu murima agashobora kurima maze bikagenda neza? Ego naraciye ahantu ariko hari ruguru ndabona umuntu aremesheje
mu kivi hamwe n'abandi ariko bakomeye kugira basahirizane mu bintu by'umwimbu ego waraciye ahantu usanga umuntu ariko ararima ubona bigenda neza ni by'ukuri nk'uko muri ko murabivuga abantu bagenda n'umuga barashoboye igikuru nuko bubashigikira mbega duhora twumva ko hari ubwoko bw'abantu bagendana ubumuga butandukanye hari ababa badafise amaboko baba badafise amaguru nibaza yuko canke batabona canke batumva ubwo ari ubumuga bukabije cane nibaza yuko kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu hariho ibyo badashobora gukora bituma bashaka kugwiza umwimbu mbega ni igiki nk'umuntu yoba adafise amaboko yoshobora gukora gituma ashobora kugwiza umwimbu nk'abandi bigaragaza by'ukuri ko nawe ashoboye nk'uko mwajeje kubivuga nta muntu n'umwe agendana ubumuga adashoboye kugwiza umwimbu gushika muri uno mwanya uko tubibona ikintu ca mbere cashoboye gutuma umuntu agendana ubumuga ashobora gutererana cyane cyane mu iterambere ry'igihugu nuko abagendana ubumuga ubu bose benshi uri kuraraba barashobora kuronka akaryo ko kuja mu ishuri ubu barikuyemwe novuga ivy'ubwoba bariga amashuri akarorero nkuko bariko rabivuga umuntu agendana ubumuga bwo kutabona ubu ariga amashuri ndetse akigana n'abandi bakomeye ibyo twita education inclusive rero ashoboye guheza amashuri arashobora guterera mu iterambere ry'igihugu ubu turabibona bashoboye guheza amashuri bamaze guheza amashuri amakaminuza baheza bakandikisha imashini ordinateur bagakoresha telefone zigezweho za Android rero ufise ubumuga bw'amaboko arashoboye gukora n'ibindi no kwiga ishuri ndetse duhereye kwiga ishuri arashobora kwiga ishuri afise nk'ubumuga bw'ukuboko kumwe akikanikisha ukuboko kumwe hanyuma ahejeje agashobora gukora agakoresha uko kuboko kumwe ego aho nyine uri kuratubwira ngo umuntu ashobora kwiga adafise ukuboko turavyumva mbega ni igiki gikorwa ashobora gukora gituma nawe ashobora kugwiza umwimbu kuko kwiga nyine no kwiga kugira ngo umuntu ashobora kuronka ubwenge butuma zo kwiteza imbere niki wobwira abariko barakumviriza kigaragaza by'ukuri ko umuntu adagira ukuboko ashobora kugwiza umwimbu na cyane cyane dusanzwe tuzi ko amaboko ariyo dukoresha kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu yego cyane kucerekeye umuntu atagira amaboko arashobora kugwiza umwimbu nawe kuko arakoresha bya bihimba twame tuvuga bindi asigaranye arashobora gukoresha amaguru kandi ya maguru akamukorera bya bindi amaboko yari gukora kuko Imana itanga inkomezi henshi kandi igatanga n'ubushobozi mu byo usigaranye ya maboko rero ya maboko arasubirirwa n'amaguru ubusigaranye muri ico gihe ukaca usanga kandi nahajya hari jya place y'amaboko kajya ahantu kasigaye uko kangana karafunctiona kagakora kuko na telefone arashobora kuyitabira mu hantu hasigaye herekana yuko hari kuba ukuboko kandi n'ukuguru ajya amano yiwe aca asigara akora iby'intoki zari gukora no kurima akarima yicaye no kumesa akamesa yicaye kandi akoresheje amaboko no kwandika murazi yuko mu minsi heze turaheruka kubona abana berekanye bariko barakora ibibazo vya concours ndetse n'ibibazo vya exeta bakoresha amaguru rero muri ico gihe nta gihimba na kimwe kidasubirirwa mu gihe ukiri muzima kandi nta kintu na kimutokora ugifise igihimba cyo bagisigaye kuko muri uyo mwanya kiragufasha uca usubira gukoresha bya bihimba nk'uko bya bindi byari bitahari bidari gukora
Urakoze cyane ndumva ko by'ukuri abantu bagenda n'ubumuga barashoboye kugwiza umwimbu nk'uko abandi nabo babikora. Mbega hari intambamyi mwatubwiye ubumuga bwinshi, ubwoko bw'abantu bagenda n'ubumuga butandukanye n'uburyo bashobora nabo kwiteza imbere. Mbega hariho intambamyi zituma ibyo bifuza kugera ko bidashobora kugenda neza? Martin. Yego cyane, intambamyi ziraboneka, hari izo tugenda tubona, hari n'ababa bahejeje, dusubiye ku bintu by'imigambi dusanganywe ngaha muri association, ababa bahejeje nk'umwuga ahantu hanyuma ntibaronke ikibakurikirana, kuko muri ivyo bimwe twarabishize mu ngiro muri association. Nko muri menuzire mu bo twakiriye, abo turi kumwe bari basanzwe bafise ubwo bumenyi gatoyi, hanyuma association turanayita ntuzeye. Rero ubu turabona yuko bariko barakurikira neza ivyo bari bashoboye kuronka by'ubumenyi bw'ibanze. Hanyuma intambamyi rero zindi ziba ni ibikoresho biraba intambamyi cyane kugira umuntu aca akora umugambi neza yisanzuye. Hari izindi ntambamyi zituma umuntu agendana ubumuga ashobora kutagera ku iterambere rirama nk'abandi? Eliezer. Yego, birahari intambamyi z'izindi. Hariho nk'intambamyi zo kubura uburyo bwo kwiga, akabura umuntu amufata mu mugongo kugira ashobore kwiga. Ikindi naco nuko ushobora nko gusanga nimba afise nk'ahantu akora akamubera kure, agaca haba intambamyi yo kwiyunguruza. Akamubera kure, ntibyumvikana neza. Hakubereye kure ushobora kubura uburyo bwo kwiyunguruza, bigenze gute? Hariho nko kubura nk'ikinga, uburyo bwo kwiyunguruza, ikinga, proteze. Ivyo byose biratuma umuntu adashobora kwiyunguruza mu gihe kugira ngo ashikire ku kazi ku isaha nk'abandi. Ndumva ko bashoboye kandi bashoboye kwiteza imbere nk'abandi, ariko hariho intambamyi zituma badashobora kwiteza imbere cyangwa badashobora kugera ku cyo bifuza kugerako. Aho rero iyo tugeze ngaho hari abashaka guca bavuga bati ibyo ni bigaragaza nyine ko badashoboye. Mbega nk'abo nabo babwira iki Esperance? Yego, abo bantu bavuga gutyo baba bihenze, bavuze yuko ari byo nyene byo tubera intambamyi zo kudashika kuco bategezwa kutubonako. Ariko twebwe abagendana ubumuga nk'uko twamye tubivuga turashoboye cyane, kuko nabo nyene naho bavuga ko batagendana ubumuga burya ntibashoboye byose, kuko ugiye kuraba urasanga umuntu uyu ashoboye bijya ca uwundi mugata bishoboye. No mu ishuri ugiye kuraba abagendana ubumuga turashoboye, muze murabe mu ishuri murasanga tuba bambere, mugasanga dushoboye kandi tukiga n'amakaminuza ya leta, tukaduga imisozi, tukagira gute, bivanye nka kwa kundi namye ndababwira, bivanye n'ubumuga bw'umwe. Rero abatuyumvira yuko tudashoboye nukuri baba bihenze cyane, kuko turashoboye. Mugende murabe mu materiye do couture, muzosanga benshi arabagendana ubumuga. Nukuvuga yuko ubu umugiye kuraba kugira mwambare neza ibitenge ibiki, muzosanga abagendana ubumuga babishoboye. Kugira rero tugere ku iterambere rirama nkuko baba babyifuza, nuko natwe boza baratwinjiza muri ibyo bintu byose bikogwa, na cane mu kuraba ico dushoboye hama bakatwemerera nkuko bemerera abandi. Ikindi naco kitubuza gushika kuri rya terambere nuko usanga ivyuma dukoresha mu kwiyunguruza nk'amaproteze, ayo makinga, ayo maoteze, ibintu byinshi dukoresha usanga bizimvye cyane. Rero tugasaba kandi yuko botugabaniriza ibiciro ku bintu bidufasha amapareye nsimburangingo
kugira ngo bize biradufasha ku giciro gito dushobore gushika ku iterambere rirama kandi dushike natwe ku byo twifuza gushikako. Ikindi naco twifuza nuko bodushigikira bakadushigikira mu mashirahamwe yacu, bakadushigikiza ivyiyumviro byo kutadukumira kwa kuntu baguma batubwira ngo bajya ntibashoboye n'ibimuga, ariko babone yuko turi abantu nk'abandi kandi nabo nyene barakunda kubona yuko hariho umuntu aba yavutse akomeye ejo ubuzima bukamuhindukana, nawe ugasanga yahora agenda nkuko nawe yabishaka ariko ubuzima bugahinduka, swat ugasanga asigaye atabona, swat asigaye atumva, swat asigaye atagira amaboko canke amaguru canke adafunctiona bivanye n'ingwara canke ama-accident canke izindi ngorane yahwanye nazo. Mbega Esperance nkibarize gato, iyo uriko uravuga ngo ko bakwiye kubashigikira kugira ngo ayo maporteze ivyo biki mushobore kubironka, kuko ndumva niyo ntambamye ituma mutagera ku iterambere, mutagera kuco mwifuza kugira ko aho mwoba mwifuza nk'abande, ni bande mwoba mwifuza ko bashobora kubashigikira? Yego, turifuza yuko nk'umukuru w'igihugu yotanga itegeko yuko ku mapareye simburangingo yokugwako amataxe tukabironka byoroshe. Ikindi naco dusaba nuko hoba na suivi yabijya baduha, kuko urashobora gusanga umuntu akeneye nka proteze canke orthèse, wanashaka Ministère de la Solidarité ikabitwemerera kigiye kubidufasha, ariko ukaca usanga uzokironka haheze imyaka myinshi. Bikaca bisaba rero yuko wahora ugenda utambuka ugasigara usubiye kwavura, kuko nka pareye novuga izimbutse tofata yuko nka proteze canke orthèse ikintu kizimbutse n'umuntu akeneye yigera hepfo y'ivi, yigera hepfo y'ivi nija musi y'ibihumbi 500 kuduga. Rero ukaca usanga tugeze ku miliyoni turondera ya mahera yo kugira ngo ugure nka proteze. None wumva ryaterambere uzorishika ko gute umaze kugura proteze y'umiliyoni, kandi ejo canke hirya y'ejo ishobora kuvunika ugasubira kurondera iyindi? Ryaterambere nta kuntu uzorishikako. Hanyuma tukifuza kandi yuko n'ibigo bimwe bimwe byoza biradufasha. Murabona ko kare hariho ibigo byadufasha nka Handicap International yaradufasha cyane kuri ibyo byuma, ariko ubu murabona yuko biragoye cyane. Nabo rero twashaka yuko inzego zitwiyumvirako zikatwiyumvirako, kandi no mu itangwa ry'akazi bakatwiyumvirako cyane, kugira ngo natwe twiyumve kandi twisange, niyo twize ntituvuge ngo twataye umwanya. Esperance, utubwiye ibintu byiza cyane ndetse n'abagenzi bawe. Hari icyo nshaka kubabaza. Iyo turiko turavuga ko abantu bagenda n'umuga bashoboye, kandi biragaragara by'ukuri ko bashoboye, ko bashoboye kwiteza imbere, bashoboye gukora ibintu bitandukanye, igikuru ari uko bakwiye gushigikirwa nk'uko muri ko murabivuga. Mbega hari ivyo babimaze gukorwa canke ivyo byakozwe n'abande bigaragaza by'ukuri ko hari icatumye ubushobozi bwanyu bwongerekana, canke haba inzira yuko mushobora kwiteza imbere? Kirahari cyane, kirahari, kuko kuba dushitse uno munsi nuko tubikesha yuko na leta itwiyumvirako. Ego, Ministère de la Solidarité irafise igihe idufasha ibicishije na cane mu runani IPHB, hanyuma igafasha association imwe bagashikirwa. Hariho uburyo bahora badufashisha imiliyoni 2 ku mwaka, si ku mwaka, ariko haragera igihe mugashikirwa. Ubwo buryo rero buradufasha kugira ngo twiyungunganye. Nka twebwe nta muntu akikenera nozeye bekiye mu rubaho ngo ayibure, ayironka gratuitement. Ego, namwebwe turababwiye, mugabo ntitwava dukwiza igihugu cyose, ariko mwishirahamwe ryacu uri uwo mwishirahamwe canke umuntu wo muri family wawe
akagira nk'ikibazo akenera bekiye mu rubaho barayimuha gratuitement nta mahera atanga ego muri twikoze kuri ka kantu kacu kakateriye kacu basanzwe bakora ibintu mu rubaho turafashanya gutyo. Hanyuma kandi ikindi naco twoshimira leta nuko hari igihe ihora ishika nk'ujya munsi wagenewe abagendana ubumuga itariki 3 z'ukwi12 bama batwibuka kenshi nka twebwe mu mwaka w'2022 ego twarashoboye kuronka ikinga ryo muvukanyi wabonye hano kugira ngo yiyunguruze ashobore kwiga ari naco gituma mwabonye yashitse hano kubw'iryo kinga turabashimira cyane gose. Hanyuma kandi nitwovuga twenyene ego mu runani PHB n'abantu benshi bishimira ibintu byinshi leta idufasha aho tugeze tuhagejejwe mbere na leta n'ubundi babandanye ego ntibabandanye kandi igikorwa iyo cyatanguwe kirasozwa kandi kikagenda neza. Esperance turiko turasa n'abari kurangiza ikiganiro murashobora kutubwira turiko turasa n'abaragiza ikiganiro inama nizahe inama mushobora guha abantu bagendana ubumuga bumva bato barikumiriye cyangwa bumva batugira ku iterambere rirama kuko mwatubwiye yuko abantu bagendana ubumuga bashoboye hari abo rero batumva ko bashoboye mwobabwira iki n'igiki mwobatumirira n'igiki mwobabwira kugira ngo nabo bave hasi bakore bumve yuko nabo bashoboye kandi nabo babone umwimbu uko iyo ukoze ugushaka yuko icyo ukoze kiguha umwimbu mwobabwira iki mu majambo makeya. Ego cyane turatumiriye abavukanyi bacu bagendana ubumuga na cyane abari mu ibarabara babandi bamenyereye gusegerereza ari babandi bita ngo ni saidiye turabatumiriye kugira ngo baje hamwe n'abandi baje mu ma association baje mu runani rw'abandi bagendana ubumuga bazobereka yuko ugusegerereza atari bwo buzima ariko ubuzima ko buri mu kuba hamwe n'abandi bakakugira inama bakanagufasha mu mutima kuko kwisanga hajya akwirirwa ku ruzuba guhera mu gitondo gushika mu ijoro uhatonda hajya no mu mutima usubira kumugara ubugira kandi ariko iyo uhwanye n'abandi urumva wisanzuye ukumva ko utari wenyene turi twenyene abagendana ubumuga dusanga mbengo turi mu ijuru gose turasanga twebwe twenyene twagresanya kandi tukumva ko tubinezererewe tukabona yuko ugendana ubumuga ari umuntu nk'ubundi kandi ari umuntu atana kimwe adashobora gushikako rero tugatumirira abo bavukanyi bacu kuja mu ma association y'abagendana ubumuga kugira ngo bumve ko bisanga kandi nico bakenye canke bakeneye baragisanga muri association kuko barakugira inama aho wari guca nuko biri bugende. Ikindi naco notumirira abavukanyi hariho benshi twafashije barava muri bijya bintu byo gusegerereza ubu bakora ibyabo barakora hariho aho dufise ubu akora bijya byo gushona ibirato arabayeho cyane gusumbaho bari babanye nabi n'umugore kuko yamugajwe na sida umugore yacamubwira ngo nagenda asegerereze none tuzobaho gute ariko kuva bivuyemwo nubu nukuri yaratubwiye ati kare nava gusegerereza n'utwatuhera ndose sinashobora kuja kwicara hamwe n'abandi kuko naca sanga babandi bamfashije bicaye hahandi bakacavuga ngo he wawundi ku buryo atisanzura ariko baratubwira ati ndambara neza nkasobeka nk'abandi nkaja kunwa agacupa mu bandi nkicara nkaja gusenga hahandi senga nkicarana n'abandi atawuntungura utoki ngo he wawundi gucana. Ego nshuti muriko muratwumva kiganiro natwe turashoboye ngira ngo muravyumva ko abantu bagendana ubumuga bashoboye kandi batubwiye ingero canke ibintu bigaragara by'ukuri ko bashoboye igikuru ari uko umukwe kubashigikira kugira ngo bashe kugera kuco bifuza kugerako. Rero ikiganiro kikaba gisa n'ikirangiye hano turabashimiye kuba mwaje twibaza yuko n'ikindi gihe nitwongera kubahamagara muzoza.
cyane rwose. Ego ndabashimiye cyane, mukomeze kwiteza imbere muri association yanyu ndetse mukomeze no guhimiriza nk'uko muhimirije hano abandi kugira ngo nabo bashobore kugera ku iterambere nk'iryo namwe mwagezeko. Chuti muri ko muratwumviriza naha ikiganiro kigarukiye, ndashimiye batwumvirije, ndashimiye batumire Shadia Gateka ari mu mashiga nawe ndamushimiye. Je Emeline Shemeza mwari kumwe, tuzosubira naho ubutaha mwanda yimwumviriza ijwi ryo kugwiza umwimbo. Kazoza FM, be your own boss.